wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Haleluya. Luka igice c'icenda umurongo wa 10 gushika ku murongo wa 17. Ijambo no munsi nshaka kwigisha riravuga ngo kwiga kugendera mu mavuta yo kugwiza. Haleluya. Kwiga kugendera mu mavuta yo kugwiza. Haleluya. Kumenya kugendera mu mavuta yo kugwiza. Savoir marcher dans l'onction de la multiplication. Haleluya. Kumenya gutambukira mu mavuta. Haleluya. Imana ivuze ngo mugwire, yabanje kuvuga ngo murondoke n'ibindi byose, yabitegetse yaratanze n'ubuntu. Ubuntu Imana itanga butuma ibintu bishoboka n'ivyo twita amavuta uno munsi muri kino gitondo. Haleluya. Amen. Luka igice c'icenda ku murongo wa 10. Luka igice c'icenda dahera ku murongo wa 10. Haravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Za ntumwa zigarutse zidondera Yesu ivyo zakoze vyose. Arabajana abihererana mu gisagara citwa Betsaida. Maze ishengero ribimenye riramukurikira, arabakira, ababwira ivy'ubwami bw'Imana, kandi abagomba kugira gute, abagomba kuvugwa arabakiza. Umunsi ukuze bamwe 12 baramwegera bati sezera abantu baje mu mihana no mu misozi impande zose, bake indaro baronka ivyo kurya, kuko hano turi mu gahinga. Arababarira ati mube abari mwebwe mubagaburira. Baramubwira bati nta kindi dufise atari udutsima 5 n'udufi 2, shiti tugiye gusumira aba bantu bose, kuko bari abagabo nk'ibihumbi 5. Abarira abigishwa biwe ati ni mubicarike biciye canke mubicarike mu migwi nka 50. Babwira batyo barabicarika bose. Yabira ya mitsima 5 na za fi 2, arangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abiha abigishwa ngo babishire imbere y'abantu. Barajya barahaga bose. Bagira gute? Hasigara utumanyagu tw'imisigazwa twuzura ibiseke 12. Amen. Amen. Haleluya. Washobora kuraba muri Mariko 6:30. Mariko 6:30. Mariko 6:30. Nuko za ntumwa zikoranira aho Yesu yarari, zimudondorera ivyo zakoze vyose n'ivyo zigishije. Arababwira ati nimuze mwebwe mwenyene ahiherereye mu gahinga, muruhuke gatoya, kuko hari benshi banyurana babura n'ingene botamira utwo kurya. Bagenda mu bwato baje ahantu h'agahinga kwihererayo. Bababona bagenda, benshi barabamenya, bava mu bisagara vyose, barirukanga bajana inkokoro y'ikiyaga, babatangayo. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe, kuko bameze nk'intama zitagira umwungere. Atangura kubigisha vyinshi. Umunsi ukuze abigishwa bibe baramwegera bati mbega hano hantu ko ari mu gahinga, umunsi ukaba ukuze, basezere baje mu misozi no mu mihana impande zose kwirondererayo ivyo kurya. Arabishura ati mube ari mwebwe mubagaburira. Baramubaza
bati tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe ga bajye. Nawe arababaza ati mufise imitsima ingahe? Nimugende muyirabe. Babimenye baramwishura bati ni 5 n'udufi 2. Ababarira ko bose bicara ku vyatsi bibisi biciye inteko. Biciye inteko canke bari mu migwi. Migwi ngahe? mirongo hamwe 100 ahandi 50 gutyo. Yabira ya mitsima 5 na zafi, arangamiza araba mu ijuru, arabihezagira amanyagura iyo mitsima, ayabigishwa ngo bayishire imbere y'abantu n'ifi zompi, nazo arazibagaburira bose. Barajya bose barahaga, bagira gute? Batororokanya utumanya gutwi imitsima n'udufi twuzuza ibisimbo 12. Abariye iyo mitsima bari abagabo 5,000. Amen. Matthieu 14:13. Matayo 14 guhera ku murongo wa 13. Matayo 14 ku murongo wa 13. Ku murongo wa 14. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongwe, abakiriza abagwaye. Muri bo harimo abagwaye. Bugorovye abigishwa baramwegera bati mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba buriko burira, sezera abantu baje mu mihana kwirondera y'ivyo kurya. Yesu arababwira ati ntibarinda kugenda muba ari mwebwe mubagaburira. Baramwishura bati ntavyo dufise hano atari udutsima 5 n'udufi 2. Nawe ati nimubinzanire hano. Abwira abantu kwicara hasi kwa kundi. Murongo wa 20 haravuga ngo barajya bose barahaga, batororokanya utumanya gutwi imisigazwa, kandi abariye bari abagabo 5,000 ukuyemwo abagore n'abana. Yesu ashimwe cyane. Ushizemo abagore n'abana baca baba bangahe? Nibo bamari benshi, sivyo? No kuvuga ngo ushizemo abagore n'abana hari abantu bangahe? Estima. Sivyo abagabo ni 5,000, abagore n'abana tubashizemo baca bacika nk'abangahe? 200,000. Abandi 30. Okay. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Urabizi iki kintu kiratwigisha. Ni bande bazi ko Yesu yagwijije imikate canke yagwijije imfungurwa incuro irenga iyi twasomye? Ni bande babizi? Ikindi gihe yagwije ivyande? Yagwije hari abantu 4,000. Yagwije ivy'umwana yari afise udufi n'udukate. Haleluya. Iki cari gihe kigira kabiri Yesu agwiza. Yesu ashimwe cyane. Yohani 6 murongo wa kangahe? 6:8-9. Haleluya. 6:8-9. Havuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Avayo yigira hakurya y'ikiyaga c'igalilaya citwa Tiberiya. Ishengero ryinshi rimukurikira kuko ribonye ibimenyetso akora ku bagwayi. Yesu aduga umusozi yicara nayo n'abigishwa biwe, kandi Pasika iminsi mikuru y'abayuda yari hafi. Yesu yunamuye amaso abona ishengero ryinshi riza kuri we, abaza Filipo ati tugurire hehe imitsima ngo bajye bose? Icatumye avuga cyo kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yarazi ico agira akore. Iyi niyo version nashaka. Filipo aramwishura ati imitsima y'idenariyo 200 ntiyobakwira, naho umuntu wese yohabwa gatoyi. Umwe mu bigishwa biwe ni Andrea mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ari n'udutsima 5 twa sayari n'udufi 2, ariko tumaze iki
mu bantu bangana gutyo? Yesu avuga ati nimwicarike abantu, kandi aho hantu hari ibyatsi byinshi. Nuko abantu baricara, igitigiri cyabo cari nk'ibihumbi 5. Maze Yesu yabira imitsima arayihezagira, ayigaburira abicaye, n'ifi nazo arazihezagira. Bamaze guhaga, abwira abigishwa biwe ati mutororokanye utumanyu tw'imisigazwa hoye kugira igipfu busa. Badutororokanya, buzuza ibisimbo 12 by'utumanyagu twa ya mitsima 5 ya sayiri, utwabariye basigaje. Bano bantu babonye ikimenyetso akoze baravuga bati nukuri uyu ni wa muntu avugishwa n'Imana yari akwiye kuza mu isi. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu ushaka kuno munsi twumva duhagaze ku ijambo Imana yatubariye, tumaze igihe turiko turiga ko muri uku kwezi kwa mbere turihagaze ko cyane. Uno munsi ndashaka umuntu wese ari hano hantu muri kino kibanza asobanukire yuko hariho ubushobozi bwo kugwiza, hariho ubushobozi bw'ibitangaza bw'Imana bwagenewe abantu bayo, ariko kandi twebwe uno munsi tugomba kwiga ni gute tugendera muri ubwo bushobozi. Haleluya. Tugomba kwiga n'ayahe mabanga canke n'izihe mfunguruzo zidushoboza kubona ivy'Imana ivuga vyose bigenda bikoreka mu buzima bwacu. Haleluya. Nkuko hari imfunguruzo Imana iduha mu vyitwigisha, niko hariho ubwenge Satani atwiba akatunyegeza kugira ngo ico Imana yavuze ku buzima bwacu nikize gukoreka. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cambere nshaka kuvuga kuri aya majambo no musi muri kino gitondo ugomba gusobanukirwa neza. Iki gihe Bibiri tugira ngo Yesu yari kumwe n'abantu benshi bashika ibihumbi 5. Birashoboka yuko abantu ibihumbi 5 ugashira ko nabo bagore bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi 15 canke 17 canke 20. Ariko Bibiri ngo iravuga ngo Yesu yari kumwe n'abantu benshi kandi bamukurikiye banyotewe amajambo babarira. Ijambo ry'Imana ngo Yesu ababwira amajambo y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ababwira amajambo y'Imana, ababwira ivy'ubwami bw'Imana, abagaburira ivy'ubumana, ababwira amajambo akomeye, amabanga bagomba gutandukiramwo kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Amajambo meza yababwira inkuru nziza z'ico yaje gukora. Yesu ashimwe cyane. Ugukoranya kwiwe igihe abantu bamukurikira kuko yari afise ico yakoze mu buzima bwabo. Haleluya. Igituma ubutumwa bwiza bukwira, igituma uno munsi Bibiliya arico gitabo ca mbere mw'isi cama kigurishwa. Hamaze imyaka myinshi arico gitabo kigurishwa kurusha ibindi bitabo byose. Naho mwama mumva ama bestseller, ibitabo bitandukanye by'abantu basohora bikagwizwa canke bikagurishwa, ariko Bibiliya nibakishira no muri classroom kuko nico gitabo ca mbere kigwira. Abizera canke abakizwa baragwira, bariyongera ku migabane yose iri mw'isi, muri Aziya, mu Burayi hose abantu bakira Yesu bashishikara kugwira. Igituma igitigiri c'abamukurikira ari kinini cyane. Igituma n'abamukurikira atari kuvuga gusa ngo nuko bakuriye mu mashengero canke mu madini y'abakristo, ariko igituma ashishikara gukurikirwa nuko ari umwami akora ibitangaza, agahindura ubuzima bw'abantu, akamara inyota abafise inyota, agahindura imibereho y'abantu. Nukuvuga ngo Yesu ntiyazanye idini, ariko Yesu yazanye ijambo ririmo ubushobozi rihindura ubuzima bw'abantu, impinduka canke ibigaragara bifatika bikaboneka. Uno munsi ndizera yuko tumukurikira kuko bamwe yaduhaye amahoro, abandi yaduhaye umunezero, abandi yaduhaye inkomezi, abandi yadukijije ingwara, abandi yadukuye mu vyaha, abandi yatuvanye munsi y'ubuja bw'ivyaha. Twari tuboshwe na kamere n'imibiri, twari dutawe, ariko amaze kuza mu buzima bwacu ibintu byarahindutse. Ukunyene niko na kera bamukurikira, ariko Bibiri tubwira ngo aba bantu bamukurikiye bari benshi cyane. Mu bwinshi bwabo, mu bihumbi vyabo, sinshobora kumva ingene vyagenze, ariko Bibiri ivuga ngo yarababwiye amajambo y'ubwami bw'Imana gushika naho bwira bakiriko barumviriza. Ngerageje kwimvira kuri iri koraniro, nkagerageza kuyimvira ko n'amakoraniro yacu, ndabona hari ikintu gikomeye cyari mu buzima bw'abo bantu. Abo bantu nta gikorane cyari cyateguwe muri ico kibanza, nta publicité yari yabaye, ariko abo bantu ngo bapfuye kubona Yesu bamukurikira ari benshi cyane. Yesu yisanga aho yaragiye kwihereranya n'abigishwa biwe, ahubwo yisanga ibihumbi by'abantu biramukurikiye bitagira programme, kuko abantu bari bumvise ibyo ashobora gukora, bamukurikira ari benshi kuko umwami wacu ari umwami akora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ako kanya ngo bakoraniye aho hantu ababwira amajambo y'ubwami, aravuga. Muri Bibiliya hari ahantu batubwira ko Paulo yigeze kuvuga ubutumwa gushika naho umusore asinzira aragwa arapfa.
kuko yavuze amasaha menshi, yavuze amasaha menshi gushika naho umusore yari yicaye muri balcon arahenuka aragwa arapfa, ariko baca baramumanuka kumuzura kuko mu nzu y'Imana nta incident. Mbona sifuye sa, haleluya. Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo Yesu yaravuze, muri uko kuvuga kwiwe abigishwa biwe bamukikuje batangura kubona yuko hari ikibazo. Ubwa mbere bwari bwije, ubwa kabiri abantu bari bashonje, haleluya. Ivyo yari karabagaburira byari ivy'impwemu, ntibyari ivy'umubiri. Ariko abigishwa mu kuraba, kumbure hari abantu bariko barayuza, kumbure hari abantu bariko barisinzirako, kumbure hari abantu bariko barigorora. Ariko nagerageje kwiyumvira context y'iki gikorane cari kihari. Abigishwa batangura kuza mu matwi ya Yesu, haleluya. Baramubwira bati, mwigisha, erega burije. Babaye très diplomatique, baramubwira ati, mwigisha, ndabona bwije, rekura aba bantu, wavuze vyinshi, rekura aba bantu batahe, unashima bamwe ntibaza no gushika iwabo, ahubwo bareke baje gusaba indaro mu mihana, baronke indaro. Kigira kabiri, aho basavye indaro basabe n'ivyo kurya, haleluya. Mu makuru yose twasomye muri Luka, muri Mariko no muri Matayo, bose batwereka Yesu ababaza ngo none mufise iki cyo kubagaburira. Ico tubona bose muri hapoho bamuha, bamubwira ngo dufise udufi tungahe? Tubiri. N'udukate tungahe? Dutanu. Muri hapoho bamuha, bamwereka ko ivyo bafise ari bike. Ariko kandi Yohana wawe ingene atubwiriye inkuru ayiduha mu yindi version. Yohani we batwereka Yesu abonye abo bantu ngo bamutera akagongwe, arabaza ngo mbega aba bantu twobagaburira iki? Haleluya. Sivyo? Aba bantu twogira gute twobagaburira iki? Abaza bigishwa, uwa mbere yabaye uwa mbere mu kwishura yabaye Filipo. Filipo aramwishura avuga ati, mwigisha, ibi bintu dufise, amafaranga dufise, idenariyo dufise, twogenda ku butike tukagura imikate, hama ivyo tuguza bivuye mu idenariyo rimwe tukabifata tukabimanyagura, naho twomanyagura utuvunguvungu nka twa tundi two muri Saint-Seine duto duto, aba bantu niboshobora gufungura, aba bantu niboshobora guhaga. Uravyumva? Amugiriye imibare. Bona sifuye sana abwira umucana ati imibare. Haleluya. Amen. Haleluya. Ariko umurongo twasomye, uravyumva? Uravyumva? Nderera yiwe Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ari n'udutsima dutanu twa sayari n'udufi tubiri, ariko tumaziki ku bantu bangana gutya. Urabizi muntu w'Imana, ikintu ushaka uyu mwaka wizera kandi kuri uyu mwaka witega ko ni iki kintu. Imana igomba gukora iragukeneye. Yesu ashimwe cyane. Imana igomba gukora ibintu iragukeneye. Yesu ashimwe cyane. Imana igomba kwagura ubwami bwayo iradukeneye. Reka nakubwire, Yesu ntiyarananiwe gukora ibitangaza, ariko hari ikintu kintangaza igihe cyose ndiko ndasoma ijambo ry'Imana. Wamusanga iyo dusoma ijambo ry'Imana, Imana yatugize abapartenaire bayo. Yesu ashimwe cyane. Imana yaraguhamagaye, Imana igomba gukora ibihambaye, ariko iragomba kugukoresha jewe na wewe. Yesu ashimwe cyane. Iragomba gukoresha umuntu wese ari muri kino kibanza, mu bikomeye izokora muri Afrika, mu bikomeye izokora mu mahanga, mu vy'Imana izokora vyose irakeneye umuntu bakorana. Haleluya. Haleluya. Hari igihe Imana idukoresha kuko nk'abana b'abantu turazi kubona amabesoin, nk'abana b'abantu turazi kubona ibikenewe. Igihe uri mu muryango wawe urabona ibikenewe, igihe uri muri entreprise yawe urazi kubona ibikenewe, igihe uri mu gihugu cacu turazi kubona ibikenewe. Abantu benshi barazi kubona ibikenewe, abantu benshi barazi kumva icari gikenewe. Hari ibintu tuzi kubona. Ababigishwa barabonye ko hari icari gikenewe. Abantu bari bakeneye guhazwa, abantu bari bakeneye kurekugwa, abantu bari bakeneye kwitwararika imibiri yabo no kuyifungurira no kuyigaburira. Haleluya. Ariko kandi ndashaka uno munsi unyemerere uvuga uti Imana irankeneye. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire, Imana mu kugukenera suko idashoboye, ariko Imana mu kugukenera nuko yahisemo kwiyerekana biciye mu buzima bwawe. Haleluya. Imana iragomba kwerekana kugira neza kwayo ikoresheje abayizeye n'abayimenye. Bona sifuye sana. Haleluya. Amen.
aba bantu baramubwira Yesu, baramubwira ati ibi bintu ntibishoboka, aba bantu ntitwobagaburira, reka nababwire abantu b'Imana. Nasanze biragoye cyane yuko udagize inyifato y'ukwizera, biragoye kwakira ijambo ry'Imana. Uno munsi ikintu ushaka kurangiza nsengera, ndashaka gusenga ngo Imana ihindure inyifato y'ubuzima bwacu. Haleluya. Iyo mvuze inyifato ndashaka kuvuga ngo attitude. Haleluya. Tugire umutima wizera, tugire umutima witeze icyo Imana igiye gukora. Haleluya. Tugire ubuzima bwiteze icyo Imana igiye gukora. Bwana asifiwe sana. Kuko ndiko navuga gutya muri aya majambo, urabizi iki kintu cyariko kirakoreka ahantu, muracumva mwese yuko mu buryo bw'ubwenge busanzwe aba bantu bari bakwiye kurekugwa. Jewe na wowe twokwemeranya n'abigishwa yuko aba bantu Yesu yari akwiye kubarekura bakagenda gufungura. Haleluya. Ariko kandi ngenda kubwira ikintu kimwe, hariho ikintu ugomba gusobanukirwa neza kubijanye n'icyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe muri uno mwaka. Yesu ashimwe cyane. Urabizi abantu benshi mu buzima turahagarara ku byo dushitseko kugira ngo tubone ivyo Imana ishobora gukora. Mbwira umuntu mwicaye ati ntusubire kwiraba. Haleluya. Reka nababwire, ugomba kugendera mu bitangaza, ugomba kugendera mu mavuta yo kubona kugwiza kw'Imana, ntusubire kwiraba. Mbwira umuntu mwicaye ati ntusubire kwiraba. Haleluya. Ntusubire kwiraba, ntusubire guharura icurico, ntusubire guharura. Reka nakubwire, we nturimwo ariko ni we wenyine arimo. Haleluya. 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 Iki cimviro ndashaka ko mugisobanukirwa, wewe nturimo ariko niwe wenyine arimo. Yesu ashimwe cyane. Urabizi ibi ndabikubwira kuko naje ndiko ndabikwigisha biranshikira mu buzima. Urabizi hari igihe Imana iguha ijambo, hari igihe Imana izana ijambo. Ariko kandi uzokwa musanga mu buzima bwacu, igihe cyose mu buzima bwacu abantu azokubwira ngo mfise amafaranga makeya. Amafaranga mfise ni makeya, ntashobora gukora uwo mugambi. Abantu barakubwira ngo jewe mfise amashuri makeya, mfise amashuri make sinshobora gushika kuri kijya kintu. Abandi ngaho no munsi muri kino gitondo bavuga uti mfise amagara makeya, amagara mfise ntaco nshobora gukora, mfise amagara makeya. Abandi akavuga ngo jewe mfise contact nkeya, nta bantu benshi tuzinanye, nta bantu bahambaye tuzinanye, rero sinibaza ko kijya kintu nzogishikako. Ukaraba ubuke bw'ivyo ufise ugatera conclusion y'ibidashoboka, ukavuga uti jewe umuryango wacu si munini, umuryango wacu ntushoboye, cyangwa umuryango wacu ntuzwi cyane. Ukaraba ivyo vyose, igihe cyose turaba idenariyo dufise, igihe cyose turaba udukate dufise, igihe cyose turaba udufi dufise, igihe cyose turaba bike dufise. Uyu munsi mu gatondo waje hano hantu uravuga ngo muri uyu mwaka Imana izogwiza, uravuga ngo Imana yashaka gukora ibitangaza, ariko ukavuga ngo ivyo mfise ni bikeya, utwo mfise ni dukeya, amavuta mfise ni makeya, sinzi kuvuga, sinzi gukoranya abantu, sindi umuntu abantu bakunda facilement. Igihe cyose mu buzima bwacu iyo Imana iriko irahamagara ubuzima bwacu ngo ibwinjize mu rundi rugezo rw'ibitangaza, igwinjize mu rundi rugezo rwo kubona no kugendera mu gutangazwa nayo, igihe cyose Satani ashira imbere y'amaso yacu ivyo dufise uyu munsi. Uyu mwaka urashobora kumbwira ati sinzi ko uyu mwaka uzoba neza kuko umushahara mfise ungana gutya ni mukeya. Abantu benshi muri kino gitondo mufise udufi tubiri, mufise udutsima tubiri. Sinanse yuko ivyo ufise ari bikeya, ariko kandi uno munsi nitwo turavuga ku vyo ufise, ariko uyu munsi turiko turavuga ku mavuta y'uwaguhamagaye. Haleluya. 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 Igihe kirageze muntu w'Imana aho ukura amaso yawe ku vyo ufise ugashira amaso yawe ku vyo ashoboye, kugira ngo iyo mpinduka ize mu vyimviro vyacu, kugira ngo ico ciyumviro gifata ubuzima bwacu, biradusaba ukwizera. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uyu ni umwaka wa multiplication, ariko je ntanguye muri uyu mwaka ndi muri soustraction. Baranyirukanye mu kazi, barantakaje muri ibi bintu, iki ndagitakaje, iki ndagize gute, ugatanga kuvuga aya majambo ngo multiplication kwe, multiplication kwe. Ni ikihe kikubwira ko bidashoboka kuko wabuze cyangwa ko Imana yawe yapfuye? Haleluya. Haleluya. Ndagusavye urabe mu ntoki zawe, vuga uti naho mfise bikeya. Haleluya. Raba mu ntoki zawe vraiment uti naho mfise bikeya, ariko wewe ni munini cyane. Haleluya. Haleluya. Vuga uti ni munini cyane. Haleluya. Ni munini cyane. Reka nakwereke, Bibiri twereka ko Yesu yagize akagongo. Yesu ntiyarayobewe ko abantu bashonje kandi bashaka kurya.
reka abantu b'Imana babwire, hari igihe twibaza yuko hariho decalage, hari igihe twibaza yuko hariho kutabona ibintu kumwe twebwe n'Imana. Hari igihe niyo tuko turasenga turavuga ngo Mana mbewe ntubona, Mana wowe ntubona, Mana we ntubona, Mana we ntubona. Reka ndakubwira muri kino gitondo ndaje kukwemeza ko Imana yawe irabona neza cyane. Haleluya. Imana yacu ntigwaye miyopi, Imana yacu ntiyambaye amalupi, Imana yacu ntihumye, Imana yacu irabona cyane. Kandi nkuko utahura yuko abantu bashonje, nkuko utahura yuko umuryango wawe ushonje, nkuko utahura yuko igihugu cawe gikenye kiri mu bibazo, ivyo byose nkuko bitahura niko n'Imana yacu yo mwijuru ibitahura kandi bibona. Ariko gusa irarindiriye. Bibiri ivuga ngo Yesu yakoze ico kintu kugira ngo abageze, ararindiriye kugira ngo ashire kuri diapason. Bwana sifiwe sana. Araturindiriye kugira ngo tuje ku rugezo rw'ivyimviro vyiwe. Bibiri ivuga ngo yabivuze kugira ngo abageze, yarazi icyo agiye gukora, yarazi ko agiye guhaza abantu, ariko ntiyashatse kubikora giturumbuka. Ariko iyo agomba gukora ibintu aratubwira twebwe abantu bayo, akadukominika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ashiramo gushaka muri twebwe, aradukominika besoin. Hari ibintu duhora twumva nk'abarongozi ukumva urabishaka, ukumva Imana yaguhaye umutwaro. Reka nababwire abantu b'Imana, nimba musenga, musenga kuko Imana yabahaye umutwaro. Nimba usenga ko Imana yagukominitse fardo y'ikintu kanaka. Imana ni yayindi dukominika, ariko ni yayindi iteze gukorana na twebwe kugira ngo izane impinduka. Haleluya. Haleluya. Yarazi icyo agomba gukora, ariko agomba kubageza kugira ngo yumve aho kwizera kwabo kugera. Imana yagomba kumva aho bageza kwizera. Mbega aba bantu twagendanye, mbega aba bantu tujana iminsi yose, mbega aba bantu baraye babonye ibitangaza byo gukira indwara, mbega abantu babanye babonye ubushobozi bwanje, mbega uyu munsi bageze ku rugezo uruhego kwitega Imana. Yesu arababaza ngo dufise iki cyo kugaburira aba bantu? Haleluya. Haleluya. Dufise iki? Baramubwira ati bana dufise 1 franc. Dufise denari. Mwigisha Yesu, hari igihe womenga urabaye stro spirituel kurusha ibintu bimeze. Wari kuri atubaza ico dufise yaraba 18h yageze. Aba bantu naho twofata ibi dufise, tukarungika umuntu agafata taxi velo agashika muri ville, akazana imikate tumbura imikatine, tukayimanyagura tugaha umwe wese. Ikibazo si ico dufise mwigisha, ikibazo n'amasaha ageze rekura abantu batahe. We nuvyumva abantu barashonje. Haleluya. Ariko uyu ndumwe arahaguruka ari Simona amwata, ariko muri ikoraniro hari akana gafise udufi 2, hari akana gafise n'udutsima 5. Haleluya. Rero sinzi ko hari ico twobikoresha. Bantu b'Imana reka ndabwira no musi muri kino gitondo, ukwiye gushika ahantu udepoza analyse yawe. Haleluya. Haleluya. Reka ndababwire abantu b'Imana, gukizwa si kubika ijuju, gukiza si gutakaza ubwenge waronse muri kaminuza, gukizwa si gutakaza kapasite za jujuma zacu. Oya, ariko gukizwa no kwemera yuko hamwe n'ivyo nshoboye uwo nakurikiye arashoboye. Haleluya. Haleluya. Nimugende kubwira abantu ngo gukizwa ngo mutakaza ubwenge. Ntukagende wiyataka ku bwenge abantu bafise. No, ubwenge si icaha kandi ubwenge si ikintu kibi. Ahubwo Imana yacu ni bwenge. Yesu ashimwe cyane. Ariko ku bwenge dushobora kuronkera muri education yacu, ijambo ry'Imana riduha options ziri multiple. Bwana asifiwe sana. Ubwenge bw'Imana burenze ubwenge bwacu, kuko mu bwenge bw'Imana uretse ivyo jijuma yacu ishobora kubona, ariko mu bwenge bw'Imana twongera kwirindi ijambo ryitwa igitangaza. Igitangaza si demonstration. Igitangaza si ikintu bademontra. Igitangaza si ikintu basobanura. Igitangaza si ikintu basobanura. Igitangaza ntigisobanurwa na science. Scientifiquement ntawe wosobanura ibitangaza vy'Imana. Nico gituma abantu b'Imana hamwe n'ubwenge bwinshi Imana yaduhaye, ndagomba gutumira ishengero ngo mwizere yuko ibitangaza ça fait partie y'ubuzima bwanyu kuva aho mwatanguye kugendana n'Imana yanyu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
niwemere kunyohwa na circonstance, niwemere kumigwa n'ivyo ubona ukumva mu bwenge bwawe. Uhejeje kuvyihweza, wibuke ko wakurikiye umwami akomeye, umwami ategeka ibintu bikaba, umwami yavuze imisozi igahagarara, umwami yategetse ibiyaga, umwami avuga ibintu bigahinduka, umwami ahamagara ibitariho nk'ibiriho, kandi kubw'ijambo ryiwe yararemye ibiboneka vyose, ibiboneka vyashizweho n'ibitaboneka, kugira ngo tumenye ubushobozi bw'ijambo ryiwe. Shengero ry'Imana yavuze ngo tugomba kwizera ibitangaza vy'Imana. Haleluya. Muri uyu mwaka nagomba kwizera ibitangaza vy'Imana kurusha uko navyizeye ikindi gihe cyose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yari kumwe n'abigisha babona ibitangaza, ariko badashobora kwizera yuko hari ikindi gitangaza kiri possible igihe 18 yamaze kugera. Abantu benshi mu buzima bwanyu burije, abantu benshi mu buzima bwanyu mugeze nk'abageze 18. Abantu benshi mu buzima bwanyu amasaha yagiye, ugereranije naho ibintu byagomba gukorekera, ariko ndavuga ngo nahari 18. Bwana asifiwe sana. Washize ibihe, Bwana asifiwe sana. Umwami w'ibihe Yesu ashimwe cyane. Afise iyindi formule mu kanwa kiwe, mu bikorwa vyiwe, mu mavuta yiwe, harashobora kubaho kugwiza ubusa bwawe. Haleluya. Nimba uvyizera vuga uti amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yarabajije abo bikorana, yarabajije abo bagendana, yarabajije abigishwa, mbega mufise iki? Reka ndababwire abantu b'Imana, ubwami bw'Imana buhagaze ku kintu kimwe gusa, niwe. Haleluya. Wovyizera no musiko kubijana n'urugo rwawe ari we wenyine afise ijambo. Wovyizera ko mu bijana na business yawe ari we afise ijambo. Wovyizera yuko no mu bijana n'ingene igihugu kimeze n'ubukene Imana ifise ijambo. Wo kwizera ko, reka nakubwira, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ingene mbandanye ibi bintu, ariko unyumvirize muntu w'Imana. Bwana asifiwe sana. Ndavyemera uri mu ikoraniro wicaye ngaha, Yesu baramubwira ati mwigisha, turi mu gahinga. Turi mu gahinga, ntituronka ivyo kugaburira abantu. Washobora kuringa muri kino gitondo kuvuga ngo turi mu gahinga. Washobora kuba wita Burundi gahinga. Washobora kuba wita Afrika ahantu hakenye. Washobora kuvuga ati turi mu bugaragwa. Mu nzu yawe washobora kuba uri mu bugaragwa. Washobora kuba wasize udatanze na ration. Washobora kuvuga uti ibintu bimeze nabi. Uri mu gahinga. Ariko reka nakubwire, ikibazo cy'agahinga ako bihagaze kuwahagaze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uwahagaze arahabatiriza, akahakura ku izina ry'agahinga, ariko akahita ku musozi aho byose bironkeka. Abantu bari baramukurikiye, bari bamwizeye, bakiriye ijambo ryiwe, bafise igishika, nta kuntu inzara yari kubica, kuko bamukurikiye ntibashobora gukorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo nimba waramukurikiye ntuzokorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga ngo nimba waragendeye mu nzira z'Imana ntuzokorwa n'isoni. Ndavuze ngo naho uri kubaca mu gakengegwe asanga ugendera n'Imana ntuzokorwa n'isoni. Mu gihe gikwiye agahinga kawe azogahindura umusozi abantu barirako, bagahaga bagasigaza, bakavuga ngo mbega izijya zavuye mu gahinga. Agahinga yagaye irindi zina, kuko bitava ku kibanza ariko biva ku gukora. Haleluya. 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 Ndabwiye Satani biva ku gukora. Haleluya. Niwonyemeza ko hari ubugaragwa, no, ariko hari amavuta tugomba kugenderamo. Shengero ry'Imana tugomba kwiga gutambukira mu mavuta ya multiplication. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo hari umuntu mu rusengero umwami, hari agasore, ubwa mbere ni gato mu myaka, ariko sivyo gusa, gafise n'utuntu duke. Gafise udutsima dutanu, gafise n'udufi tubiri. Urabizi bantu b'Imana, igihe kimwe nariko ndasenga, Imana ivugana nanje kuri iri jambo ryo mu gahinga, canke abandi bakoresha amaterme ngo yo mu bugaragu. Imana irambwira ngo ntuze abigisha bose ukuntu bamubariye, bambwiye ngo reka bave mu gahinga ngo bagende mu yandi majambo baje mu kibanza aho ibintu biri.
kuko ngaha nta bihari, bagenda aho biri. Igihe kimwe Imana arambwiye ngo ntuzushire amaso ku biri ahandi, ariko kandi no mu ikoraniro ryanje hariho abantu nahezagiye. Ico gihe yari muri 2000, turangiza 2007 twinjira muri 2008. Nico gihe natanguye kwizera yuko ngaha mu ishengero Imana izohagurutsa abantu, Imana ikagwiza abantu, igatungisha abantu. Nico gihe natanguye kubwira abantu umutima wo gukreya ubuzi, wo gutangura ama entreprise n'ibindi bintu byose. Ndagomba kuvuga ngo uyu mwanya turiko turavuga ngaha anye, hari abantu bagize mariage batagira ni matera ngaha mu ishengero. Hari abantu bagize ama mariage bitwa ba fils de l'homme, sivyo ga Abraham. Ariko kandi ngana kuba ikintu kimwe, hari abantu no munsi mu rushengero twikora ko bakadutiza amafaranga tuyabuze kandi twarabatereye amamatera. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndabera masi vy'Imana ikirakora. Hari abantu batanguye bakora ibikorwa ngaha mu rushengero, nk'abo bakora ibi byose n'ibiki, ubu batanguye ama entreprise yabo, ntibarashika kure cane, ariko aho bageze ndahashimira Imana, kuko ndiko ndabona Imana iriko irafata udufite ubiri tw'abantu, igafata n'udutsima twabo, kuko bemeye kwiha Imana, Imana iriko iragwiza ivyabo. Yesu ashimwe cane. N'abantu bo hanze bazoduhindurira ibintu, ego bodufasha, ariko mu Kirundi bavuga ngo umuntu afasha apana Imana. Reka tuvuge gutya, ntushobora gufasha umuntu atari dispose kuja imbere. Haleluya. Naco bindwaye nimba ufise abantu bagushigikira bagufasha, ego, haleluya. Ariko reka ndakubwira ikindi kintu nacone, hakubona ibiri hanze hirya y'igisagara ngo barungike n'ibintu biri. Yesu yashatse kubereka yuko ahaba ibintu atari kibanza, ariko ahaba ibintu bivana n'uwategetse. Aravuga ngo mufise iki muri ubu bugaragwa, mufise iki muri aka gahinga, mama ufise iki, mukobwa ufise iki, ufise amafaranga ya redige, ushaka yandi mavuta agezweho, ufise iki? Oh, Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ndagomba guha agaciro ico ufise cyose. Muri kino gitondo ndashaka gusubira gukangurira amaso yawe kuraba duke ufise. Igihe bibaza ko bazohazwa basohotse muri ico kibanza, hari undi musore yari afise utuntu duke cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, nama numva abantu bavuga ngo sinshoboye, ariko reko n'umunsi ndakwigishira ibanga. Fata duke ufise, unyumve neza ico nshaka kuvuga. Fata duke ufise, ni duke kuko ari wowe udufise, ariko dufata udushire mu maboko y'ushoboye. Hamura binge nagiye kugutangaza. Haleluya. Uravuga ngo mfise amagara makeya sinokorera Imana, ariko uricaye, ariko Imana iragukeneye mu bwami bwayo. Uravuga ngo mfise umwanya mukeya, ariko Imana ikiraguhamagarira kwikorera, ukavuga ngo umwanya wanje ni mukeya. Uravuga uti sinzi kuvuga, ariko Imana ikiraguhamagara gushinga intare no kuvuga ijambo ryayo, ukavuga uti jewe sinzi kuvuga. Uraraba ivyo ufise ukevariwa ivyo utoshobora gushikako, ariko naje kubwira ikintu kimwe muri kino gitondo, nkuko wa mwana yaravuye gusuma. Sinzi ko yaravuye gusuma ivyo wajya muri iryo joro, utwo dufi yaradufise ngaho, nibari bwana twotse cyangwa baduteke. Yari yasamaye mu gikorane yifitiye agasake kari mu tuntu twiwe, yarafise kumbura iryo sashe kurumva ko intumwa zatubonye. Uravyumva yabona ko afise udukate n'uduki, ashobora kuba yaraje ngaho mu ikoraniro, icamuzanye sindakizi, ariko ariko arakira ijambo ry'ubwami bw'Imana. Amaze kubakwa n'amajambo ariko arumva, baramubwira ngo umwigisha dusavye imikate yawe n'udufi twawe bitange. Niyumvire ko ari hasi yo muhira, niyumvire ko ari dukeya twa papa na mama, ariko kubera uwo yari karumviriza nico yari karavuga, yashoboye kwizera yuko nahaza kubimuha atakaga kari inyuma. Yesu ashimwe cyane. Arizera ararekura dukafise. Bibiri ivuga ngo abantu ngo barajya barahaga, hasigara ibiseke 12. Ndababaze mwaza ko ibyo biseke 12 ninde yabitahanye? Mwaza ko ninde yabitahanye? Ninde yabitahanye? Nibatubwire wabitaye ko baza kandi yabitahanye. Ninde muntu normal legal mabifitiye uburenganzira? Ko bose bari bahaze bakora turi imibe, ninde yabitahanye? Hamashitse muhiri wabo azana ibiseke bingahe? Yari afise kumbure kimwe, sivyo? Ariko atahanye umusesekara
kuko ahejeje ku experimenta amavuta ya multiplication. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana ndaje kubabwira muri kino gitondo ubwami bw'Imana buragukeneye. Yesu ashimwe cyane. Abantu barakeneye ubuhinga bwawe ufise. Abariko barafata amafoto baragukeneye, abariko barafilima baragukeneye, abigisha abana baragukeneye, abafasha abantu bari muri departement social baragukeneye. Reka nabwire abantu b'Imana nimwige gusohokana mu duke twanyu mufise, mwitange mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntuzopfa ushinze intahe y'ivyawe bigwira utabanje kubirekura. Uyu mwana ntiyari kubona igitangaza cy'ibiseke 12 yatari kubanza kwitanga muri bike vyiwe asanzwe afise. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Satani agutera gusuzugura ivyo ufise, ariko naje kubwira umunsi muri kino gitondo ntusubire gusuzugura udufaranga twawe duke, ntusubire gusuzugura inkomezi zawe nke, ntusubire gusuzugura imyaka yawe mike, ntusubire gusuzugura ikintu na kimwe cose uvuga ngo ni gito canke ni gike. Fatira kuri ivyo nyene ubwire Satani n'ivyiyumviro vyanje, uvuga uti ivyiyumviro vyanje umwami wo kugwiza no muhibi yo bigwiza. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Ninde yizeye ko Imana igomba kugwiza ivyo? Haleluya. 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 Genda mubizane arabihezagira. Ahezagira imitsima, ahezagira udufi. Abantu barahaga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana no musi muhemu yarantumye kubabwira ngo murafise ubutunzi bwinshi. Siriko navuga igiceri gusa ko naco murafise potentiel yacu. Ako ndaje kubabwira no musi ngo murafise ubutunzi bwinshi. Abantu benshi barabohwa n'ubwoba canke na timidite canke nibindi. Ariko muntu w'Imana reka ndakwinginge ivyo wibaza kudashoboye. Ndakunda kuganira n'abantu no muri indwi ndako ndaganira n'umuntu. Hari igihe muhemu yera aturongora kubwira abantu ikintu bokora. Mewe ugasanga umuntu akubwira ati oya twebwe iwacu kandi jewe sinshobora kuvuga ntavyo nshobora. Abantu benshi Satani yaramaze kubabwira ibintu badashobora gukora. Ninde yakubwiye ko bidashoboka? Ninde yakubwiye ko utabishobora? Ninde yakubwiye ko utobishobora? Bakaguhamagara ngo turashaka kukuha responsibility uturongorera ibintu canke udukorera ibi bintu. Ugavuga ngo yango je ngo nimurondere ngo Jacqueline ngo nimurondere ngo Aline ngo nimurondere Jean. Wango je ngo ivyo ntavyo noshobora ngo ndabere ku yundi muntu. Oya, nutwere ku wundi muntu. Ariko Imana yabonye dukeya twawe. Yabonye udufi twawe n'udukate twawe. Ego uturavye ni duke. Ariko Imana igwiza, igiriguye kugaburira amahanga. Uzoba rurangiranwa kuko uzogaburira benshi. Imana iduhamagaye igihe yaguhamagara Abrahamu yamuvaye mu tuntu duke twibabo. Yambwiye ati Abrahamu ingo ndakugire uzoba umugisha ku mahanga. Twebwe abizera igihe cyose Imana iduhamagarira kuba umugisha ku mahanga. Vuga uti nikoreye amahanga, nikoreye amasinzi y'abantu, nikoreye umugisha w'umuryango wanje. Va muri petitesse, va mu tuntu dutoya to kubona ngo Mana ngo ndakwingize ngo uzompe dukeya ngo sindagucumureko ngo kandi ngo wowe kumpa vyinshi ngo ndakuveko kandi nihunyicisha inzara ngo ndagutuke maduke tujaye nanje. Reka nabwire abantu b'Imana aya n'amasengesho yo mwisezerano rya kera tagira ukwizera, ariko abiki gihe mugomba kumenya yuko muri musi ya sokuru za Abrahamu. Igihe Imana yamagora sokuru wacu mu kwizera ntiyamubwiye ngo sohoka ngo kugira gato, yamubwiye ngo sohoka kugira munini. Amahanga yose azosanga umugisha wayo muri wewe. Nukuvuga ngo muyandi majambo mwikoreye amahanga. Yesu ashimwe cyane. Mwikoreye imiryango muri mwebwe. Bwana asifiwe sana. Mwikoreye abahungu n'abakobwa muri special. Nukuri mbwire umuntu msha turi special. Ndabizi ko ufise udukate dutanu n'udufite tubiri, ariko reka ndakubwiye ngo utwonyene nitwe tubugira special. Kuko mu gihe atakintu na kimwe kihari Imana iragiye kutwikora ko. Yesu ashimwe cyane. Kuko yo ntifatira kuri byinshi, ifatira kuri bike kugira ngo igwize hama abantu bagende babona kugira neza ku Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana araguhezagiye. Reka kwicarika ingabire yawe. Reka kwicarika ubwenge Imana yaguhaye. Reka kwicarika ubukerebutsi bwawe. Reka kwicarika kapasite zawe. Reka kwicarika bike ufise.
ahubwo bifate uvuga uti Imana ndaje mu bwami bwanje n'utu duke twanje kuko nizeye kuzonkorera igitangaza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga ku bintu bibiri nshimikirako bigutuma utambukira mu bitangaza canke bigutuma ugendera mu mutima canke mu buzima bwo kubona ibyawe bigwira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Ikintu ca mbere ndashaka usome mu Itanguriro 14 ku murongo wa 20. Umunsi wa mbere mutaraja kure, umunsi wa mbere kwa Mungu twasengera abantu, tugasengera igilize yose. Naravuze ngo ndagomba kubahesha umugisha, turagomba kubahezagira. Imisi yose umugisha upreseda ibindi bitangaza byose. Haleluya. Melkisedeki ahezagira Abrahamu, amubwira ngo urakagira gute? Uragahabwa, uravyumva, aramuhezagira, aramubwira ati uragahabwa umugisha n'Imana isumba byose. Yesu ashimwe cyane. Ni bande muri kino gitondo bizera ko bahawe umugisha n'Imana isumba byose? Haleluya. Bwira umuntu mwicaye ati uyu niwo mutahe wacu wa mbere. Abantu bibaza ngo umutahe ni deni rya banke, umutahe ni amafaranga umugabo cyangwa umugore aguhaye cyangwa umuntu wo mu muryango aguhe. Aha, ariko abantu b'Imana bakijwe kanabwiye ngo umutahe wanyu wa mbere mufise nuko Imana yabahezagiye imigisha y'ahantu hose yo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Muri Kristo Yesu, uwo niwo mutahe wa mbere ufise. Bwana asifiwe sana. Rero nimukidekrive nk'abantu bagoyigoya ngo turapfuye hatuna ta kapitale. No, naho noba ngomba kugusaba sinkeneye kubanza kwivuma, kuko hari abantu bazi yuko kugira ngo bahabwe babanza kwivuma. Ndigipfu, turahwereye, turimbwa zigenda. Uravyumva? Habaye. Uravyumva? Ahonya bikintroduce demand, bibe ivyo nyene wohejeje kuvuga. Uravyumva? Ni waje gusaba n'umutaha uvuga uti Imana yaratugiriye neza. Haleluya, nditeze kubona Imana, ariko hari ico nkibuze. Bwana asifiwe sana. Kandi woshobora kubimfasha mu wobugize neza cyane. Bwana asifiwe sana. Ariko abantu b'Imana nimugasubire kwituka, kuko uruta Melkisedeki yaraduhezagiye. Yesu ashimwe cyane. Urusha Melkisedeki yaraduhezagiye. Uyu mugabo ni yarazwi, ivyiwe ntivyari bizwi. Ni ishusho rya Kristo yarinze kuza ameze nk'uwinyegeje ahezagira Abrahamu, ariko twebwe yaduhezagiriye ku mugaragaro. Aravuga ngo vyose birarangiye. Yagwanye intambara zacu zose, yahuye n'izuba ryacu, ahura n'intambara zacu zose. Sinkeneye kwitwa umutindi. No. Iyo langage bavemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ni waja no kunegosia affaire ugende nk'umuntu afise autorité y'Imana. Warahezagiwe n'uruta Melkisedeki. Bwana asifiwe sana. Haleluya, amina. Ahezagira Abrahamu, turagahezagira agahabwa umugisha n'Imana isumba byose, n'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko, nuko Abrahamu amuha ikigira 10 muri byose. Bwana asifiwe sana. Abrahamu ahejeje kwakira umugisha avuye kunesha intambara, yaravuye kugarukana ibyo bari batwawe, afise umutungo mwinshi, afise ibintu byinshi. Ahejeje guhabwa umugisha na Melkisedeki, Bibiri ivuga ngo Abrahamu atanga ikigira 10 muri byose. Haleluya. Mu byo yari afise byose aratanga ikigira 10 ciyo. Reka ndababarire, Abrahamu yatanze ikigira 10 ataho canditswe muri Bibiliya. Mose ntiyari bwahabwa ivyagezwe. Mu byagezwe vya Mose ni Imana yabwiye Mose ko abantu bazotanga ikigira 10. Igihe Abrahamu yaje gutanga ikigira 10, nta hantu hamwe byari byaranditswe muri Bibiliya. Nta hantu hamwe yari yarumvise bivuga ivy'ikigira 10. Mu yandi majambo, Imana yafashe umuco wa Abrahamu iwuhindura icagezwe. Bavyumva? Naho vyigeze biboneka, naho vyigeze biba. Ariko abantu b'Imana ngenda babwira ikintu kimwe. Ikintu ca mbere dukenerwa ngo dutambukire mu mavuta yo kubona ibitangaza no kugwira. Haleluya. Tugomba kwiga kuba abantu bari genereux. Sizigenda kivuga mu Kirundi. Tugomba kwiga kuba abantu bafise umutima wo kugira neza. Vuga uti kugira neza. Mu misi ya Mungu yahera narigishije ngene dukwiye kuba sensible ku ijambo ry'Imana. Ariko kandi uyu munsi ndagomba kuba barira iki kintu. Bibiliya iravuga yuko hari abantu bafise ingabire zo gutanga no kugira neza. Hariho abantu batigishwa gutanga. Hariho abantu batanakijijwe bafise umutima wo kugira neza no gufasha. Mu buryo buri naturel, sivyo? Utarinda no kubibigisha, ariko bafise uwo mutima. Bibiliya yerekana yuko hari abantu bafise ikintu cyitwa generosité, bakunda kugira neza. Bene abo bantu nta muntu ahora bigisha gutanga, kuko gutanga Imana yibahaye nk'ingabire.
kwa kundi hari abandi bakunda gutwenga n'abandi bakunda ibindi, ariko kandi abo onya naturellement mu buryo bw'ingabire cyangwa uko bameze muri kamere kabo bafise impano yo gutanga. Hariho abandi bagira kabiri bahabwa ingabire yo kugira neza bayihawe na mpwemu yera. Ariko ijambo ry'Imana rikaduhamagarira twese kuba abantu bagira neza. Abrahamu yari afise umutima wo kugira neza. Igihe yahitishamwo Loti ingene batandukana, yamushize imbere kugira ngo abe ari wacagura ubwa mbere. Igihe yashika kwa Melikisedeki, naho atawamutegetse gutanga, yaratanze. Uyu mwana yabonye igitangaza c'imikate y'ibigwira, ico yakoze yaratanze. Yari gushobora kuvuga ati oya sinabaye imikate yanje ndayibimye, kuko Yesu nta forsa, ntakora ibintu ku nguvu. Ariko uyu mwana yabonye igitangaza kuko yagize umutima, akaba sensible kuri besoin ihagurutse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga ngo mpemu yera akongera umutima wo kugira neza. Paulo yarabivuze ngo, Petero niwe yabivuze canke Paulo, muraza kumbwira ari we. Nibaza ko ari Petero, canke numwe muri abo, muramfasha siko. Yaravuze ngo mugirire neza, ariko ngo cyane mugirire neza bo mu nzu. Bantu b'Imana, ba Kristo, barundi kazi, tugira amahoro. Tugira amahoro. Yesu yaduhaye twese mission yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko uburyo tuvuga ubutumwa bwiza buratandukanye. Ariko ndashaka ngo muri uyu mwaka uronke icumba, uronke espace, uronke umutima na sensibilité mu buzima bwawe bwo kugira neza, ugirira neza ubwami bw'Imana. Haleluya. 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 Vuga utubwami bw'Imana. Vuga utubwami bw'Imana. Bantu b'Imana, Yesu yaravuze ngo nibande muri mwebwe kubwo kubwo guhagarika umutima, kubwa inquiétude, barashobora kwibabara cyane, ngo nibande muri mwebwe kubwo kwibabara cyane, bamaze no kwiyongera imetero imwe ku kuboko kwabo, kukagira 1 m 2. Niko Yesu yabajije. Ninde muri mwebwe kubera ngo azi kwitwareka cyane ubuzima bwe no kwihebura cyane no kwicunga cyane, ninde amaze kongera isaha imwe ku masaha yiwe yo kubaho kuko azi kwitwararika? Uravyumva? Ibi Yesu yashaka kutwereka yuko ibijanye n'ubuzima bwacu nitugomba kuvyihagarika ku mutima, ariko par contre yari katumira abantu kuba sensible ku bijanye n'ubwami bw'Imana. Ndabifurije ngo muri uno mwaka ukubera umwaka wo kuba sensible ku kintu kijanye n'ubwami bw'Imana. Mwibaze nk'umugabo n'umugore canke bibaze nk'umusore, uti jewe mu nzu y'Imana maze iki? Je mu nzu y'Imana bazonyibukira kuki? Je mu nzu y'Imana umwanya wanje ndawutanga gute? Inkomezi zanje ndazitanga gute? Ivyimviro vyanje ndabitanga gute? Ressources zanje ndazitanga gute? Uburyo bwanje ndabutanga gute? Nikihe kintu ukora mu bwami bw'Imana? Bantu b'Imana ngenda bahebuze muri iki kintu. Nasanze agakiza ntigafitaniye, ntitwakijijwe ku bw'amafere yacu personnel. Imana business irimo si yatwebwe ku gatwe kacu ngo idutungishe imifuko yacu ivyimbe. No. Ivy'Imana byose dukoramwo nuko ibikora kuko turi abantu b'ubwami kandi gashaka yuko dukontribute mu bwami bwayo. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Washaka kubona Imana mu buzima bwawe, igakuba sensible ku bwami bw'Imana. Haleluya. Igakuba sensible ku bwami bw'Imana. Uravyumva? Abrahamu yagize umutima, yari afise generosité. Ndasenga no munsi Imana ibongere umutwaro no gukunda igikorwa c'Imana, gukunda kuvuga ubutumwa, gukunda gushinga intaye, gukunda gushigikira, gukunda gukora ibintu byose bituma. Reka ndababwirega abantu b'Imana, hari ibintu bintangaza. N'abajihade baza kwituritsa bararonka uba finance. Mwari mubizi? Muramaze kubona ko ikibi gifise finance? Muramaze kubona ko ikibi gifise abagishigikira? Muramaze kubibona? Haleluya. Ariko kandi nimba n'ikibi gifise abagishigikira kandi ari kibi, a plus forte raison twebwe abantu bo mu nzu y'Imana tugomba gushigikira igikorwa c'Imana, kuko turazi yuko tuzohembwa neza kandi Imana yacu izorushiza kugira mu buzima bwa benshi. Yesha simwe cyane. Haleluya. Amina. Sasa ndashaka kuvuga ibintu 5, sivyo? Uvyandika ahantu ku bintu bigufasha gukuza canke gukura mu mutima wawe kugira neza. Yesu ashimwe, vuga uti kugira neza. Haleluya. Warubizi mu bwami bw'Imana umugisha nturi mu kuronka, umugisha uri mu kurekura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
abantu baragukorera, abantu barakwitangira, ariko nawe harageze igihe yuko ugirira neza, ugira neza, ugira neza mu izina ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umviriza ikintu cya mbere ugomba kumenya. Ugomba kuba umuntu azi gushima ibyo afise. Haleluya. Haleluya. Nasanze bigoye cyane mu buzima igihe tutazi kuba reconnaissant ku byo dufise. Haleluya. Murabizi bantu b'Imana, hariho abantu Imana yibuka ikabahezagira ikabishura, ariko bakabandanya mu mutima na mode ya fonctionnement yo kwidoga, kuko ntibaheyarije umunsi Imana yabagendereye ikabagira neza. Reka tudevelope, reka muhemu yaradufashe kugira umutima wo gushima ibyo dufise uko bingana kose. Ndabizi yuko ngifise udukate dutanu, ndabizi ko tukiri dufite tubiri, ariko sinkeneye complaining about that. I don't need to. Uravyumva? Sinkeneye guha louange. Jena akarimi kacu karabaye circoncis kugira ngo duhimbaze Imana, dushira izina ry'Imana hejuru. Ega ivyanje vy'uyu munsi nibikeya, ariko ndashimira Imana yabikeya. Kuko reka nagwire, Imana ikora igitangaza ugakira gripe, niyo igukora igitangaza ugakira sida. Sivyo? Imana ikora igitangaza ukaronka 1000 francs, niyo yokora igitangaza ukaronka 10 millions. Haleluya. Ikibazo si quantité, ikibazo ni principe ya multiplication. Uno munsi ndashobora kuba mfise ubukene kanaka, ariko ndibuka ubw'Imana yankijije bwa kera bwari pire kurusha ubw'uyu munsi. Igihe Satani agomba yuko nshira amaso ku bitaragenda neza, ndadepoza nkavuga ni Satani, ibi Imana nirabikora, ariko ndibuka Imana yangabuririye abana, ndibuka Imana yankuye muri kaza gakengeko, ndibuka Imana yanshoboje kuriha loyer ntashobora kuyiriha, ndibuka Imana yahagaritse hemorrhage aho abakozi bama bagenda bijanye kubera batajya. Una munsi abakozi banje barafungura, ndashimira Imana. Haleluya. Ndashimira Imana kubyo nshitseko, kuko iyanshikanye kuri intambuko ikarenganisha igihuhusi cy'ubwoko bumwe, niki kimpagaze imbere izogikura imbere yanje. Principe ni ya yindi, igwiza imbabazi zayo, igwiza kugira neza kwayo ku buzima bwacu, kandi imbabazi zayo zikiganje ku ntebe. Ndacari munsi y'ikiganza ciza, ndi mwisi y'abazoshingira ibitangaza vy'Imana no gukora kwayo. Izomara ubukene bwanje bwose, izokwitwararika amabezo yanje yose, ku musozi wayo bizoronkeka, nzoyita Jehova Jire. Haleluya. 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 Oh, shengero rya Life Center, muntu wese ari hano hano, ico muno munsi ushitse muri ugataha ukavuga uti Imana ndagushimira ku byo mfise. Oh, ndagushimira ku vyakorese. Haleluya. Ndagushimira ku ngwara wangijije muri kahise, ndagushimira ku ngorane wandinze, ndagushimira ku busho wandinze, ndagushimira ku kiganza ciwe gitangaje cawe, ndagushimira utudufi twanje. Nimuzopfa mushoboye kuba abantu bahimbaza Imana mu mpemu no mukuri, mutaragera igihe cyo kurengera circonstance n'amasituation muri ko muracamwo mukayasuzugura, mukarutisha Imana ibyo muri ko muracamwo, kuko amasirconstance arahinduka, ariko Imana yacu nihinduka. Uko yariri nikwiri kandi nikwizokwama. Haleluya. Tuyifise kw'ivyo vyizigiro, abayifise kw'ivyo vyizigiro bavuge ngo amen. Oh, haleluya. Amen. Tuyifise kw'ivyo vyizigiro yuko atazodukoza isoni. Narabayeho none raba ndashaje, naho ndigera mbona umwana w'umugororotsi asegerereza. Haleluya. Uko biri kose vipindi vinageuka, ariko en fin de compte Imana ihagarara n'umuntu wayo. Bwana asifiwe sana. Bakavuga ngo twataye abantu batatu, ariko hari umeze nk'uwa kane. Yes, mu muriro wacu hari ishusho rya kane. Bwana asifiwe sana. Mu kibazo cawe nturi wenyene, hari undi muntu ari mu muriro akawapeza, ukagabanya impact ku buzima bwawe à cause de sa présence. Oh là là. Vraiment. Haleluya. Ndashimira Imana ku byo mfise. Haleluya. Kuko ivyo ufise wewe ariko arabituma ko ugenda mu binzanire. Igihe wari kurabisuzugura yatumye abigisha ngo ugenda mu binzanire. Haleluya. Era bivyo usuzugura agira bigwize. Bona sifuwe sana.
era ibyo bibaza ngo nivyo muza kurya uyu munsi ahubwo biriya bijya abantu 200 kandi nawe uraza kugira ibyo usigaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Muri byarivye ngo uko niko kwizera kwanesheje isi, ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kigira kabiri, wige gushira abandi imbere. Ntushobora kukuza umutima wawe wo kugira neza igihe utize gushira abandi imbere. Reka abantu b'Imana akanda kavuge mu majambo magufi ndakarengane mvuga ikindi. Bezo zawe ivyo ukeneye ukiriho ntibizopfa biheze. Ni bande bemeranya naje yuko ivyo mukeneye mukiriho bitazopfa biheze? Ni bande bazi yuko uyu munsi ushobora kwisonzesha usaba iki mu mwaka uzuka uza wisonzesheje ikindi? Rero nasanze mu buzima bwacu ibyo dukena ntibihera byama bihari. Nasanze bigoye guhaza umwana w'umuntu kuko tuzohazwa rimwe gusa muri Kristo Yesu igihe tuzoba twashitse hariya. Haleluya. Niho sentiment ya satisfaction tuzoyepruva tukayimenya tukayibamwo kuko niwe wenyine ashobora kuduhaza igihe tuzoba twambaye ishusho yiwe, igihe tuzoba tumwibonera. Yaturemye turi imodoka atakindi gitori keneye, nikeneye mazutu, nikeneye essence, nikeneye za zindi zose zigezweho zijanye n'ibintu vya environnement. No, igitoro conye n'ubuzima bwacu bukenewe niwe we wenyene n'ukunengesera kwiwe. Umvira decision mu buzima bwanje nemera kandi ikintu nemera ko ntazopfa mpejeje kugira ivyo nkenera. Sinzorindira guhazwa kugira ngo ngire neza abandi. No. Hari abantu bankubita ishida ndi mwishida nkabanza kuresolve ibyabo. Haleluya. Kuko ivyo birantera ikigongwe nama numva umenga we niyo bivamo, nama numva ko ivyanje je no bivamo. Nkumva rero no muhebera. Haleluya. Ariko abantu b'Imana ngenda babwirira ibanga, uravyumva, ntimukabe abantu mushaka gusa ko abandi babagirira neza. Ariko muri uyu mwaka ndaguha iyi principe izo gushoboza kugendera amavuta ya multiplication, iga muri uyu mwaka kugira neza abandi. Haleluya. Apana gusa no kubagira neza kubera muvuka canke musangiye amaraso. No, bikorera umwana w'Imana. Haleluya. Bikorera umuntu w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uvuga uti munsi y'izuba hari umuntu azoshima kubera ukuboko kwanje. Haleluya. Kandi igihe cyose azokashima ukuboko kwanje umugisha uzogaruka ku buzima bwanje. Bwana sifiwe sana. Kigira gatatu, ntukemerere umutima wo kuronka ibintu gukuganza. Le désir de posséder. Nari mfise umugenzi narigeze kumubatera kw'inkuru. Namvise umugenzi afise amakravati menshi cyane yaranandusha. Dépense yiwe yari amakravati. Ariko yihenze muri bene data akabona umwe afise kravati nziza. Yaca kugira ngo yimpe. Twese yama yadusongoye udukravati twacu turabaseribateri b'abasore ata buryo bwinshi dufise. Cogiye twazigura mu isoko zagugwa 1000 zaba zifise amakuru yatandukanye yagiye bakagwako tukambara nyene nk'abana b'abaporoti bakizwa tugasobeka atanangaha dufise. Hamuna gusanga kravati kawe konye nufise ngo kampe. Reka nakubwira nasanze mu buzima hari abantu bafise impwemu yo guposeda. Ashaka vyose bibivyiwe. Ashaka vyose bibivyiwe. N'abagenzi b'abakobwa mufise ibyo mwapfuye ko ataguhaye yakanzu. Wayimusavye atarayambara kenshi bataramenya ko ari gwiwe. Arayikwima. Ubunye wavyimbye isuri gereza hariya kuko bakwimye. Reka abantu b'Imana babwire, Imana igiye kubahezagira, Imana igiye kubagirira neza. Ariko kandi ibikomere by'ubukene bwanyu bwo muri kahise ntibizobashire mu mutego wo gushaka kwama mushaka guposeda. Wowe n'umudayimoni mu bisana. Byose jewe. Muzanire jewe. Uramanipira n'abantu. Anniversaire zawe zose barazizi. Kado. Iki nimwabimenye ntavyo twamenye nyene. Hari n'igihe muhemu yarabitwibagiza. Kugira ngo agufashe kubohoka. Kuko wowe wama wibutsa abantu bose urafise rappel, urandikira SMS abantu muri buka kaje anniversaire yanje ntibavyibutse bya anniversaire baravyibuka. Uravyumva? Aho kandi wowe maze kwibukiza bangahe ko amuzi gukwegerako. Le désir de tout posséder. Ya la cupidité. Uravyumva ngene Bibiliya ikarifia nka cupidité. Uravyumva?
gushaka ko ibintu byose bironka wewe. Kandi muri uwo mutima nyene nuriya mezuri yo kugira neza umuntu numwe, kandi kugira neza byakuvuye ko kuko wowe guma wamagazina. Ange nabwiye ngo umwami wawe nihigeze yirundaniriza, ahubwo nivyo bamuhaye yaravyambuye, aramanuka arasuzugurika, ayambara ubusa ku musaraba kugira ngo akuronke. Ikintu conyene co muhimbara wokora ni gihuzi kurekura, ukaja muri garde-robe yawe ukavida. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari impuzu nyinshi nziza mufise bakobwa, muteye nk'aba baririmbyi, mwobambika bagasa nk'abastari kuri podium, n'est-ce pas? Izo mutarambara kenshi. Mukazi bapana ko bambara impuzu nka twatubona ko zisa na wewe. No. Uravyumva ngo ati bajya baratubwiye imbere batwitangire reka tubambike. Ivyo ni ibintu ntibarinda kugira itangazo, hari ibintu bigomba kuba ibintu byo kwibwirwa. Ariko kandi imbeba zirarira impuzu mu kabati kawe, izindi zigira zipasukire, izindi ziri mal conservé kuko akabati karuzuye kagira kameneke. Rekura. Hari abantu bagiye byashitse mu kabati agasanga amakuru ndafise rouge ndafise rose, nta niyo ucambara, ari ukagererwa kubona vyuzuye hajya ahantu kuko umutima wawe uryoherwa iyo ubibonye. Biricaye nawe ubikoresha ko biricaye, ni ibyanje nakijya nicanje ukumva uraguwe neza. Hamugaca uvuga ngo uyu mwaka ngo ni multiplication, multiplie iki? Reka ndabwiye kugira ngo multiplie banza umuhe, bimuha bigwize, boraswesa. Ntabigwiriza mu kabati kawe, ntagwize isho utamuhaye, ntagwize ubuzima butitanze, ntagwize umuntu atagiye ku gicaniro, ntagwize umuntu adatanze ubuzima bwiwe for the sake of the kingdom of God. Ntashobora kumugwiza, agwiza uri dispose kwishira amaboko yiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mbwira umunchati sohora. Haleluya. 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 Nawe ufise igiceri, reka kujya gukora ko kuri konti wakwije 100 million aricaye kuri konti. Iyo havuye ko n'ibihumbi 10 ugacugwara umutima, ukagumubaza sorze ngo ni kome ngo ni 100 ngo ni 92 kombe hamaze kuva muzinga 8. Oya, imiliyoni 100 zawe siyo security yawe. No. Oya, no. Oya, siyo security yawe. Ahubwo security yawe, uravyumva? Ni umviriza, security yawe ni imiliyoni zawe zikontribute kwagura ubwami budahona, butazobora, bw'ibihe bidashira. Nuko investisa ahantu hatagira ingese n'abasuma n'abambuzi badashira, no gushira mu kibanza co. Haleluya. Haleluya. Icakane ndakubariye ngo amafaranga uze uyafate nk'igikoresho. Vuga uti n'igikoresho. Murabiza amafaranga iyo yatuje ko hari n'ayakuza kugacwarura amadeni yawe ugasanga acitse make, ukagira ingorane z'amafaranga baguhaye kandi wari uguwe neza atayufise kuko telema gusanze muri -8 hama nayo nazari 7, ugacucanganyikirwa mpera kure resolve ikibazo iki. Reka ndakubwire muntu w'Imana, amafaranga uyagira igikoresho. Umuntu yaravuze ngo hari itandukaniro rimwe, abantu bamwe amahera babera umwami, uravyumva, akabaganza akabategeka. Ariko ntukemere ko amahera kubera umwami, kuko amahera ni igikoresho Imana iguha kugira ngo uhezagire abandi, uhezagire kuko acimana. Haleluya. Mbwira no muncanye ati ni wayaronka ntaza kubera umwami, akuzuyagira igikoresho. Amacumu mbaratse tubekwe kuyashaka cyane. Erega ari abantu bayashaka cyane kugira ngo ababere umwami. Abantu naronka yahanya bizoba bimeze neza. Uravyumva nico gituma niyo baguha agaposte ka mbere uguma wiba. Kuko ufise ibikomere byo gukena, uzi yuko ako kabanza baguhaye ari ako kuyagwiza. Ariko abantu b'Imana ngenda abwire ngo amahera ntakakubera umwami, ari kuyatege kuyagira igikoresho cyo kumvira Imana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ica gatanu ndangirije ko ugire umutima, wimenyereze umutima wo gutanga. Haleluya. Haleluya. Amen. Wimenyereze umutima wo gutanga. Reka mvuge gutya, ukuzo kwimenyereza gutanga, ukuzo kwimenyereza gutanga umwanya wawe, ukuzo kwimenyereza guterera abandi vyimvira. Mbe murazi yuko hari abakristo akubwira ngo nongo je ngo nta muntu no hayide yanje ngo atere imbere je ndi ngaha.
no. Mutere ico cimviro cawe, Imana yakugize umutunzi w'ivyimviro. Hari abantu bafise amayide yihuta kuza, hari abantu Imana yahaye creativity. Ariko twimviro twari twose wadushize mu ikayi uratubika, ntawe utubarira, urarindire ko uzoronka umutahe, nta n'ubu uri kuraronka. Ariko tanga urudandaza ivyo vyimviro vyawe ku bandi, bibahe biterera imbere. Hamurabe ingene Imana ibandanya gucujubiza ya soko ryawe ry'ivyimviro, uko ubisohora hakaza ibindi. Bona sifuye sana. Hazogera n'igihe umara kumenya ko ariyo domene yawe, uzotangura gutungishwa n'ivyimviro ushishikara guha abantu. Haleluya. Uko utanga umwanya wawe, reka ndababwire, uco twimenyereza cose gutanga kigenda kiduhezamo umudayimoni w'ubugumu no kwigungirako. Vuga uti umudayimoni. Hari umudayimoni wo kuguma, wo kugumya. Uwo mudayimoni ntibamwirukana mu masengesho, ariko umwirukana ukora igitandukanye n'ico ariko aragusaba. Akubwiye ngo ivyo byose ngo bijye wenyene, desida kubigabura n'abandi. Ego birababaza, ariko kuzoza urimenyereza mu buzima bwawe kuba genereux no kugira neza. Ngira nakubwiye ngo uzotangura ko experimenta ikintu citwa kugwira no kugwiza, multiplication. Bizoba gusigihe uri umuntu ubuzima bwawe bwemeye gutanga. Haleluya. Nube gusa umuntu yankesa ariko we n'umuntu arekura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hariho uruzi bita mer morte hariya mu bihugu vy'Abarabu. Uravyumva muri Israel. Uravyumva? Rujya ruzi rwitwa morte kuko ari uruzi rudatemba. Rwogo ruguma rureseva amazi ariko ntiruyarekura, ntatemba, rugacika uruzi rupfuye. Kuko kimwe mu bintu Imana yagize mu buzima bwacu, ingabire nziza Imana ari gushobora guha abantu, Imana yarayidutanze, irayiduha ku buntu. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije nakubwira ngo na wewe iciza cose Imana yaguhaye, ico yakugizemo umutunzi, nimba ari imigenderanire, nimba ari ivyimviro, nimba ari igiceri, nimba ari inkomezi, nimba ari ubukerebutsi, nimba ari ubuhinga, nimba ari ivyo uzi gukora, ico ico cose Imana yaguhaye ukavuga uti je iki kintu ndagishoboye, nawe nudeside yuko ico kintu nyene ari co ugiye kugiramo neza cyane. Bwana sifiwe sana. Ndarangije nakubwira ngo muri ubwo buryo bwonyene uzoshobora kubona ivyo Imana vyose yaguhaye, udutsima twawe n'udufi twawe turiko turagwira, tukagaburira abantu benshi cyane, aho nawe bizogutangaza ukavuga uti je sinari nzi kuvuga, je sinari nzi gukora ibi bintu, je sinari menyereye ibi bintu, ariko uzotangazwa n'ingene Imana izoba ambezure yo kugwiza capacité zawe, yo kugwiza inkomezi zawe n'ubwenge bwawe, kuko wahisemo yuko ico yaguhaye kikiri gito wagishize mu maboko y'uwo ushobora kugwiza. Amen. 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 Ninde ari ngavuga ati ndashaka kugwiza ibikorwa vyiza. Haleluya. Haleluya. Uko muhemu yaraza kubigutahuza, uko muhemu yaraza kubikwigisha ko bona sifuye sana. Uravyumva ico ari cyo cyose ufise ugishire mu maboko y'ushobora kukigwiza, nawe agiye kugutangaza. Haleluya. Twese duhagurutse tuvuga ngo amen. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Haleluya. Niwihute gusohoka ariko ndagiye gusenga. Ndagomba gusengera abantu no munsi muri kino gitondo. Ikintu nshaka gusengera no munsi muri kino gitondo, ndagomba gusengera umuntu avuga ngaho no munsi muri kino gitondo ati ndafise bikeya, ndafise udukate dutoya, hoveni zanje ni nkeya, amagara yanje ni makeya, ivyanje byose ni bikeya, uravyumva uravuga ubutunzi bwanje ni bukeya, icaco cyose ufise kari gikeya. Ndagutumira no munsi muri kino gitondo tugire experimentation, tugire uku kwizera, tubwire Imana ati Imana turabikuzaniye. Haleluya. 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 Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe. Oh. Ibande bibaza ko ibi bikwiye. Okay. Haleluya. Ndashaka gufata ivyo uri kurasuzugura muri uno mwaka. Mwaricaye no mubakanye musanga mufise uburyo buke, muriko murubaka inzu yanyu. Mwaricaye nabo muvukana musanga uyu mwaka uragoye ko muheza kubera ibi nibi. Hari ivyo urabuka ukavuga ngo nibike. Kuba ari bike si kibazo, ariko kandi tugiye kubishira mu maboko y'ushobora kubigwiza. Haleluya. Tugiye kubishira mu maboko y'ushobora kubigwiza. Bwana sifuwe sana. Yarabajije Filipo, arabaza ba Simoni ati dufise iki? Oh, ndakunda Imana yanje. Yamitubaza imisi yose ico dufise.
ufise iki ufise iki ku bijanye n'umugambi ufise iki ku bijanye n'amashuri yawe hari abadakwije minerval ufise iki bashobora kuvuga ati nta n'ico mfise ariko nditeguye kwiga nditeguye gukora ico mfise n'iciyumviro nico arakigwiza haleluya mw'isi hari abantu bafise ubutunzi bwinshi ariko babuze ivyiyumviro Imana iraguhuza na bene abo bantu iciyumviro cawe kigwizwe haleluya 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 amagara yawe si menshi ubuhinga bwawe si bwinshi ubumenyi bwawe si bwinshi no mu bikorwa uri kurarongora biriko birahura na esheke biriko birahura no kunanirwa ukavuga uti vy'ukuri ibi bikorwa biriko birananirana bakubwiye ku kazi baguhaye deadline bagushize ko pression bakubwiye yuko ibi bintu wewe vraiment umenga stari wowe bikwiye ndabizi yuko ari abantu ngaha muri mwege mukora mu buzima muri aba commercial ariko resultat bari bakwiteze igihe bakwangaja ntirikiraboneka uri kuri pression bagushira ku muriro kandi unabiravye rimwe na rimwe hari igihe atabari na wewe ariko kandi ngenda kubwire nk'umuntu ari muri ico kibanza Imana igiye kugwiza strategy mu buzima bwawe haleluya Imana igwize strategy mu buzima bwawe Imana igwize bike ufise Imana igwize bike ufise Imana igwize bike ufise ivyo watanguranye mu minsi yahera biraguheze ko uravyumva ukavuga ati ni gutari umwaka wa multiplication kandi bimpeze ko yes hari igihe biduhera ko kugira ngo Imana itwereke kugira neza kwayo hari igihe tubibura kugira Imana itwigishe guhagarara kuri yo hari igihe Imana itangura azero kugira ngo itwigishe kuyizera icubaro kizobicaye igihe cyose tuzoshika kubikomeye haleluya hari igihe Imana ihenura amabaze yawe y'ubuzima kabihenura ivyo wubakiye ko kugira ngo utangore kuyirabayo ndagutumira umunsi muri kino gitondo udugije amaboko yawe uyazanye imbere y'Imana wereka Imana uti Imana nka wa mwana mutoya raba udufi twanje raba udukate twanje raba utwanje mfise raba duke mfise Mana uri Imana igwiza uri Imana igwiza uri Imana igwiza uyu mwaka yaragusezeraniye kwishobora kugwiza reka ntumire umuntu wese ari muri kino kibanza gutyo uhagurutse wadugije amaboko yawe aho uri mu ntebe yawe n'uwo vyagoye guhaguruka cicaye ntaco ubwira Imana yavuga Imana uyu mwaka ndazanye utwanje duke twanje uyu mwaka ndazanye dukeya haleluya tumubariro azingene tungana utwawe ivyawe urabizi ivyo witabike wowe urabizi bitanga urimubarire haleluya reka numvijwe ry'umuntu wese muri kino kibanza uyu n'umwanya wo gusenga uyu n'umwanya wo kumuhamagara uyu n'umwanya wo kumuhamagara nawe ne yarafashe imitsima arayihezagira nawe ne yarafashe udufara duhezagira uyu n'umwanya wawe kumuhamagara wa wundi ahezagira wa wundi agwiza wa wundi agaburira benshi akoresheje ubusa wa wundi agaburira abantu mu gahinga wa wundi agaburira abantu mu bugaragwa wa wundi agaburira abantu ahantu atabantu bigeze bahahagira niwe ahindura amateka niwe ahindura niwe ashiraho amazina mashasha y'ibibanza niwe ashiraho ubudasa niwe atangaza abantu yitwa gitangaza bariko baramuvuga muri Yesaya wazokwitwa umujanama azokwitwa igitangaza azokwitwa Imana isumba byose azokwitwa Emmanuel ayo n'amazina yose yahawe agaragaza ibyo ashobora gukora hagati mu ikoraniro yarabikoze mu 5,000 yarabikoze mu 20,000 uyu munsi agiye kubikorera hano hantu